umwansi yari yateye Repubulika Islamike ya Irani kugira ashike ku mahangiro yiwe mabi yarabigerageje ariko aratsindwa haba mu migambi yari afise no mu mikenyuro yose yakoresheje mu gihe Repubulika Islamike ya Irani ariyo yatahukanye intsinzi ikomeye muri iyi ntambara kugeza aho umwansi ubwiwe atakamba ngo tumuhe agahengwe tugire ibiganiro by'amahoro. Kazem Garibabadi ni cegera c'umushikiranganje imigenderanire wa Irani anezerezwa n'intsinzi ikomeye igihugu ciwe Irani caraye kigize mu ntambara bariko bahangana na Amerika. Abarundi nibo bayamaze ngo uworukarisha gomumwa kuko umanika gato wicaye mu kukamanura ugahaguruka. Burya kenshi nta kintu kibabaje ndetse kinamara maje nko gusomborotsa intambara bikarangira ari wowe umanitse amaboko ari wowe wisabira iganiro kuko byakunaniye gutsinda bikarangira ari wowe utsinzwe. Inyuma y'imisi ijana irenga gato y'ibitero by'abanyamerika n'abanyayisirayeli muri Irani, Trump yarayemeye kumanika amaboko no guhagarika burundu intambara yagavye kuri Irani nyuma yo kunanirwa gushika ku cari catumye atera Irani. Aha ndavuga cyane kwaka Irani ubushobozi bwo gukomeza ubushakashatsi bwa nucleaire, gutembagaza leta Islamike no kwigarurira ibitoro vya Irani. Si ubwa mbere Amerika itsinzwe mu ntambara yasomborokeje kandi gatsindwa n'igihugu wogira cari gifise ububasha bwa gisirikare buri hasi y'ubwa Amerika. None bifirahe? Kubatakivyibuka tubibutse ko Amerika yari ifise ibigwanisho kabuhariwe igihe yatera Vietnam. Intambara yamaze igihe kitari gito iza kurangira mu 1975 Amerika itsinzwe iramanika amaboko. Nubundi mu 2021 nyuma y'imyaka 200 ingabo za Amerika ziri mu ntambara muri Afghanistan vyarangiye Amerika inaniwe gutsinda iyo ntambara ihitamo gukuramo akarenge. Ibi begasa n'ivyabaye muri Iraq mu 2011 biba muri Somalia mu 1993 biba kandi no muri Libani mu 1983. Aha hose ni intambara Amerika yagiye igwana ariko bikarangira itsinzwe kandi yari ifise ubushobozi bwo gutsinda ugereranije nabo baba bahanganye. Kuri wa 19 ruhesha umwaka wa 2026 niho Irani na Amerika batera umukono ku masezerano yo guhagarika intambara. Donald Trump, president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yagize ati aya masezerano adoshikana isi ku mahoro yuzuye. Abakuru b'ibihugu benshi ba Amerika b'imbere yanje baragerageje kugira amasezerano y'amahoro na Irani ariko bose barananiwe. Ibi Trump akabihuriza ko na JD Vance icegera ciwe yemeza ko aya masezerano ari intsinzi ikomeye mu buseruko bwo hagati kuko hagiye kurangwa amahoro mu myaka 50 iri imbere kuko ubwoba bwa nucleaire ya Irani bwavanywe mu nzira. Ku ruhande rwa Irani aya masezerano akagaragaza intsinzi ikomeye kuri Irani n'inshuti zayo kuko ubushikiranganje bwo kwivuna abansi muri Irani buvuga ko ari intsinzi ikomeye y'agasuzuguro kakorewe abanyayisirayeli n'abanyamerika babonye ko atakindi bagishoboye atari kumanika amaboko. Eka mbere na Masoud Pezeshkian, president wa Irani, yaragaragaje akanyamuneza agira ati umwansi yari yiteze ko igihugu cacu gitabagurika hakarangwamwo akajagari ubudandaji na politike bigasenyuka ariko nta na kimwe cigeze kigenda nkuko babitegekanya. None muri aya masezerano harimwo ibiki neza na neza? Ku mpande zompi bumvikanye iki kugira twemeze ko ari intsinzi ya Irani? Ndabaramukije, nitwa Tangimana Patrick Rosage Maestro. Aha ni kuri HP Menya, kaze mu nzira y'ubwenge y'uno munsi. Inzira y'ubwenge. Ubundi Donald Trump inyuma yo kubona ko bimworoheye gutembagaza leta Nicolas Maduro muri Venezuela yakoze ikosa rikomeye ryo guhendwa na Netanyahu ko na Irani atabushobozi bwa gisirikare ifise bwoshobora kunesha ingabo za Amerika na Israeli. Niko guca baje inama yo gusomborutsa intambara kuri Irani. Ibitero vyahitanye abenshi
mu bategetsi bakuru muri leta y'Iran, guhera kuri Ayatollah Ali Khamenei yari umuyobozi w'ikirenga akaba n'imboneza yamaho muri leta ya Islamike muri Iran. Ivyadugije umujinya ukabije w'abanya-Iran ku buryo Iran n'agashavu n'akantu yaciye icucagira mu mwanya umwe ikibiriraho imvura y'amabombe, misile na drone muri Israel no ku birindiro byose vya Amerika biri mu bihugu bibanyi vya Iran mu karere ko mu buseruko bwo hagati. Indege kabuhariwe z'ingwano za Amerika zitangura kuhatikirira ku buryo ubwo nyene Iran yaciye yugara umuhora Hormuz wacamwo ibice biri hagati ya 25 na 30% vy'ibitoro, petrole na gaze bidandazwa mu isi yose. Kuva ubwo akagunguru ka petrole kari ku madolari 60 kaca karaduga kugeza ku madolari arenga 100. Gutyo Trump abateje ikigoyi mu isi yose bayinjiye mu kaga k'ubuzima buzimvye. Ivyo atari yategekanije ko byoshika biba birabaye, niko gutangura kwivuguruza no guta urupfu rw'imfane kuri Benjamin Netanyahu, gushikaho Trump yisanga leta yiwe iri mu ruhombo, kuko mu minsi 10 gusa ya mbere y'intambara Amerika yari imaze kuhahombera miliyaridi zirenga 13 z'amadolari y'abanyamerika. Aha bafatiye ku bikoresho vya gisirikare n'ibigwanisho gusa. Ibi vyatumye hagati muri leta ya Trump abamugwanya bakomeza kwiyongera, kuko bamwagiriza ko yataye igihugu mu manga, gushikaho mbere n'inama nshingamateka itora itegeko rimwaka ububasha bwo gusomborotsa intambara inyuma yo kubona ko vyamunaniye. Kubatakivyibuka tubanze tubibutse ko kuva kuwa ndwi ndamukiza umwaka wa 2026 ku munsi ugira wa 40 w'intambara muri Iran, Trump yaremeye kumanika amaboko no gutanga agahengwe k'ifata kibanza mu kiringo c'imisi 14 Iran na Amerika batarasana kugira baje mu biganiro vy'amahoro. Gutyo umuhora Hormuz ugafunguka ku mato yose yahora acayo, maze leta zunze ubumwe za Amerika zikaba zategetswe gukuraho ibihano byose zari zafatiye Iran, na cyane cyane ibihano biraba kuri petrole n'ivy'ubutunzi, gukura ingabo zayo zose mu karere zari zanungitswe gutera Iran maze zitahukanywe muri Amerika, kandi Amerika yongere itanga indishi y'akababaro ku vyononekaye n'ivyasambuwe byose n'ibitero Amerika yagavye kuri Iran. Kuva iki gihe agahengwe muri rusangi karuhayirijwe, nubwo haraho vyashika bagatana mu mitwe. Nayo umuhora Hormuz aho gupfunguka waciye wugagwa na gose, kuko Trump yahavuye ategeka ingabo za Amerika kuwugara na gose no kuwugara ibivuko vya Iran mu kubuza kurengana no guca muri Hormuz ku mato y'abanya-Iran n'ay'abacuditse na Iran nk'abashinwa. Kubijanye n'ibiganiro vy'amahoro, nubwo mu ntango bitashotse bitanga umusaruro ushimishije, vyarakomeje gushika bageze ku gutera umukono ku masezerano yo guhagarika intambara kuri uyu wa 19 ruheshi umwaka wa 2026, amasezerano agaragaza intsinzi ikomeye kuri Iran n'inshuti zayo. Reka tubirabe mu buryo buramvuye. Iran n'inshuti zayo cyane cyane umugwi w'abagwanyi Hezbollah nibo bigaragara ko batsinze iyi ntambara. Ufatiye kubiri muri ayo masezerano, ni mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika zisa nkaho zemeye ivyo Iran isaba kugira intambara ihagarare, ubona ko ari intambara yahombeje cyane leta ya Washington. Muti gute? Hisunzwe ivyo umwe wese asaba. Ku ruhande rwa Iran, Amerika yemeye guhagarika Burundi bitero n'ibikorwa vya gisirikare muri Iran, kugurura ibivuko vya Iran no gukura ingabo za Amerika mu muhora wa Hormuz no gukuraho ibihano by'ubutunzi biraba cyane kuri petrole vyari vyafatiwe Iran. Aya masezerano kandi agategekanya ko Amerika itanga indishi y'akababaro ingana n'imiliyaridi 300 z'amadolari zo gusanura ivyononywe n'ibitero vya Amerika muri Iran. Amerika kandi ikanarekura ubutunzi bw'abanya-Iran yari yafashe buharugwa mu miliyaridi 24 z'amadolari. Trump akavuga ko Iran yemeye kutazigera ishaka kugira ibisasu ruhonya nganda vya nucleaire, ariko mu by'ukuri aya masezerano nta na kimwe avuga ku kijanye n'ibiro 400 vya uranium, ku kijanye n'ubushobozi bwa nucleaire bwa Iran. Iki kibazo cyashizwe mu bizokwigwa hanyuma. Iran ikaba ishobora kubandanya ubushakashatsi bwayo bwa nucleaire
ariko cane cane ikabwerekeza mu bisata atari vya gisirikare nk'uko abategetsi ba Irani bagiye biregura. Irani ikazobandanya guhingura amamisire balistike igumizeho na systeme zayo z'ubwirinzi. Aya masezerano ni intsinzi ikomeye kandi kuri Hezbollah kuko nk'uko Irani yabisavye kandi ikavyemererwa, ibitero byose bigabwa ku birindiro byose vya Hezbollah vyahagaritswe, harimwe n'ivyo Israeli yagaba muri Libani. Ibi bikazotuma uyu mugwi uronka akaryo keza ko kwiyubaka no kwikomeza atakwicura ngo Israeli gira batere. None ninde yatsinzwe? Ufatiye kumvo zatumye Trump atera Irani ugafatira kandi kuvyo yasaba muri aya masezerano, umuntu arashobora kwemeza atagukekeranya ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo zatsinzwe, kuko Trump na leta yiwe barananiwe gushika ku mahangiro bari bihaye, amahangiro yatumye batera Irani. Aha ndavuga nko gutembagaza leta Islamike y'aba Ayatollah iganje muri Irani, gusambura ububiko n'amahinguriro y'ibisasu vya misile balistike, kuburizamwo umugambi w'ubushakashatsi bwa nucleaire wa Irani no kwigarurira ibituro vya Irani. Kuri ibi vyose Trump atashe zirayoye kuko atana kimwe yigeze ashikako kiretse kuhahombera. Ariko Trump we akavuga ko yemeye kumanika amaboko no kwemera ivyo Irani yasaba vyose mu gukinga ko isi igwa mu nyenga mu gihengeri c'ubutunzi bitewe n'iyugagwa ry'umuhora Hormuz. Ariko abatavuga rumwe nawe bo bakabona ko Trump yamanitse amaboko kuko abonye ko atanzira agisigaranye zo gutsinda iyi ntambara. Gutsindwa kwa Amerika muri iyi ntambara bifatana no gutsindwa kwa Israeli, bitewe nuko guhagarika ibitero n'ibikorwa vya gisirikare vya Amerika mu karere k'ubuseruko bwo hagati, maze Trump agategeka ingabo za Amerika gukurayo akarenge. Ni inkuru y'incamugongo mu gutwi kwa Benjamin Netanyahu n'abandi banyisirayeli isinzi, kuko aya masezerano ategeka kutavogera ubutaka bwa Libani iwabo wa Hezbollah. Ibi bikabuza Israeli gusubira gutera Irani canke inshuti za Irani muri aka karere harimwo Hezbollah muri Libani. Muri make mwaya masezerano ishaka rya Irani niryo ryarangutse. Uno munsi Amerika gutsindwa na Irani ni inkuru igaragaza ingene ubwibone no gushaka kwishira hejuru akenshi bidashikana ku musaruro ushimishije, bigatanga icigwa c'uko gutsinda intambara atari ugutwarwa n'ibishobisho ngo wishimire ububasha n'inguvu za gisirikare, ahubwo bisaba imikenyuro, ukiga gutegura imitego yose yotuma utsindwa, ukaniga guharura amahirwe ufise yotuma utsinda. Ibi Trump na Netanyahu ntavyo bigeze biyumvira gukora, ari nayo mpamvu urugamba rubataye kuwa amazi. None ku bwanyu ni zihe zindi mvo mubona zoba zaratumye Donald Trump na Netanyahu bananirwa gutsinda intambara bagavye muri Iran? Dusangiza ivyumviro vyanyu muri commentaire. Mwari kumwe na Johatangimana Patrick Rosage Maestro, aha ni kuri HP Menya. Mwakoze mwese twabanye mu nzira y'ubwenge uno munsi. Kwa subscribe kutarayikora, ukore like yongera upartage video isangiza abandi. Nimugeraho muba mwubahwe, musangwa amahoro y'Imana na Gahwane. HP Menya menyesha n'abantu aho bamenya inzira y'ubwenge. HP Menya